ibindi bintu muri twebwe tudusubije uko turiyumvira ugasanga naho Imana iba yakwibiye ibanga ugasanga umengo ntiwatahuye canke se ntiwumvise ariko byahavuye biraba buhoro buhoro ntibyaje biriruka ntibyaje giturumbuka byaje ukuntu ariko Imana yari yabivuze tugiye kuraba rero ingene ngaha byatanguye gake turasoma nitanguriro nyene turacari mu itanguriro 25 nyene turasoma aho Esawu yagura ubukuru bwiwe uko kurya Imana idutabare cyane bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima mama nyisho ndabaramukije ndabagumbira cyane mvuga nti amahoro y'umwami wacu abane namwe abasage nizera ko ari impore umwe wese ahari ariko kandi n'uwo bari karaca mu bihe bikomeye mu bihe bigoye nawe yizera Imana yacu ni rukundo Imana yacu ni umuvyeyi mwiza Imana yacu yavuze ngo naho tuzoca mu bikomeye izoca nayo natwe hari igihe rero iyo umuntu ariko arayikubwira uriko wicira mu bintu bikakaye mona ucumubwira ati ivugire shawe ntuzicuvuga ariko nagira ndakuremeshe nagira ndakubwire ngo yizere nagira ndakubwire ngo yinezerererwe nagira ndakubwire ngo yikunde nagira ndakubwire ngo subira kumva uyifitiye icyizere naho ivyo bintu uri kuracamwo wumva umengo uri umwe wumva umengo uri wenyene hari igihe no kuri wumva umengo kwisuri wenyene uravye uburemere bw'ibyo uri kuracamwo ariko nagira ndakuremeshe ndakubwira ngo nturi wenyene nturi umwe ntabwo yaguhevye nta nubwo yagutaye nta nubwo ateze no kubikora azobana nawe abantu bohinduka twokuta twoguheba twokurambirwa ariko nagira ndakubwire ngo rema turafise inshuti nziza turafise umukunzi turafise umucunguzi turafise umuremyi turafise umuvyeyi adapfa turafise umuvyeyi adasaza abavyeyi bacu bo bararengana bararengana jewe ndiko ndakubwira iyo dossier narayujuje nta muvyeyi n'umwe sigaranye kukubwira ngo abavyeyi bacu bararengana ndabizi cyane ndavyumva gose ariko turafise uwo muvyeyi umwe wa wundi adapfa wa wundi adasaza wa wundi atagwara wa wundi atibagira wa wundi mbega ndamuvuge gute wumve ngo arahari uko biri kose wumve ngo arahari wumve ngo akubereye maso wumve ngo muri kumwe naho wumva umengo ntumubona naho wumva umengo yaragiye umengo sinzi ariko arahari kandi n'ukuri arahari rero ndagarutse ngo twumve icyo yaduteguriye kubera ko ategura neza ateka neza agabura neza kubera ko abazi ibintu bikwiriye abazi ibintu dukeneye abazi ibintu nyavyo rero birasaba gusa ngo wewe umugirire icyizere birasaba ngo umugumbire birasaba ngo umwemerere kugira ngo ujye ko ku nzimano yiwe twariko turaganira rero nariko ndababwira nti ndashaka ko tugenda buke twumve uyu muntu Yosefu nshaka ko tuzoganira ko twumve amamuko yiwe twumve mbega vyavuyeho ibintu vyiwe twumve mbega vyagenze gute barazi ko twibukanije Aburahamu urugendo yagize kugira ngo agere ku rugero rwo kuronka Isaka amaze kuronka Isaka nuko Aburahamu yararenganye bimwe ariko ndababwira nti abavyeyi bacu bararengana baradukunda baraduhaye ubuzima baratureze baradusomesheje mugabo wa certain moment bararengana ariko turafise umuvyeyi turafise umukunzi turafise wa wundi ari omnipresent wa wundi atarengana wa wundi azamaho ibihe bidashira rero Aburahamu yararenganye ariko arengana Isaka yabonetse kubera ko Isaka yari umwana w'isezerano twarabonye yuko naho Isaka yari umwana w'isezerano nicabujije ko amaze gushaka umukunzi we Rebeka ngo inda iziba ariko Isaka agira ubwenge amenya uwo abwira amenya uwo atakira amenya uwo yinginga hanyuma Rebeka arasaminda twaheruka rero kubona kumva Rebeka ngo bana ngo barahindaniye mu nda gushikaho Rebeka bimutera ubwoba yibaza impamvu akiriho hama arahindukira aza kubaza Imana aravuga ati ibi byo ni ibiki murezi yuko Imana yamubwiye ati muri wewe harimwo amahanga abiri
kandi aravuga ngo ubwo bwoko buzotangura gutandukanira muri wewe nyine. Imvugo y'Imana irateye ubwoba, ariko yaravuze ngo nta kizoba ngo ntibiye akabanga abasavyi banje. Gusa nuko sometime iratwibira ibanga, kubera ngo peut-être tuba dufise ibindi bintu muri twebwe, tuba dufise ibyo turiko turiyumvira, ugasanga naho Imana iba yakwibiye ibanga, ugasanga umengo ntiwatahuye canke se ntiwumvise. Ariko vyahavuye biraba buhoro buhoro, ntibyaje biriruka, ntibyaje giturumbuka, vyaje ukuntu, ariko Imana yari yabivuze. Tugiye kuraba rero ingene ngaha vyatanguye gake gake. Turasoma n'itanguriro nyene, turacari mu itanguriro 25 nyene. Turasoma aho Esawu yagura ubukuru bwiwe utwo kurya. Imana idutabare cyane. Abo bahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhinga w'umunyeshamba. Yakobo we yaratekereza, yibera mu mahema. Kandi Isaka yakunda Esawu kuko yama ajya ku nyama yahingukanye. Rebeka we yakunda Yakobo. Umunsi urizina, Yakobo ateka ibyo kurya, Esawu arinjira avuye mu ishamba ashonje, acitse intege. Esawu abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kuri ibyo bitukura, ku bitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe. Imana idufashe cane. Esawu aramwishura ati raba ngira mpfe, none ibyo kuba samuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishura ati banza undahire. Aramurahira. Agura na Yakobo ivyo kurya samuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esawu umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranwa, yivira hasi arigira. Uko niko Esawu yakengereye ibyo kuba samuragwa. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana hariho abantu twigeze kurisangira, wamenga aba bavyeyi hari ukuntu, ariko nyamara mwibuke yuko aya mahanga abiri Imana yayavuzeho bakiri mu nda bataranagaragara. Rebeka ataranatahura impamvu, yumva muri we ibintu bihindana, yumva muri we ibintu bitigita. Abajije Imana imubwira ngo n'amoko abiri ari muri wewe. Hama ngo ageze kuvyara ngo nibwo babona yuko yari afitse inda y'amahasa. Bene data, Yakobo ngo yakunda Esawu ngo kubera yuko Esawu yahora amuzanira ku nyama yahingukanye, ngo nico gituma Yakobo yakunda Esawu. Ngo Rebeka nawe ngo yakunda Isaka ngo yakunda Esawu kubera yuko Esawu yamuzanira kuvyo yahingukanye. Hanyuma Rebeka nawe agakunda Yakobo. Esawu ategerezwa kuba yari umuhigi w'umuhizi. Ategerezwa kuba, kuko kugira ngo uje guhiga, kandi kera nibwira ngo muri ayo mashamba haba harimo ibikoko biteye ubwoba, haba harimo ibikoko byinshi, byasaba ngira ngo umuntu arinda. Esawu ngo yamagenda agatahana kuvyo kurya, ari naco gituma papa we yamukunda. Ariko umunsi bantu b'Imana ndagomba ngo tuvugane. Umuntu arashobora kuba yahora aveya, niko novuga, arashobora kuba yahora ari umuhizi, arashobora kuba yahora ari wa wundi atakimutera ubwoba, atakimuhagarika, avuga ati jewe n'Imana yanje, kandi akumva ko vy'ukuri bagumbiranye, bafatanye, bamatanye. Ariko igihe kimwe gusa Esawu ngo aragenda guhiga nk'uko yahora agenda guhiga, maze ashitseyo arabura. Abuze ngo arataha, ataha yacitse intege, ataha yadendebukiwe. Kuri ubu ntiyabuze ibyo bahuye bakanigana,
ntihabuze inzara, izuba, inyota. Amazi iyo yari yatekeye ashobora kuba yaramushiranye, ashobora kuba umwanya yamaze muri iryo shamba wabaye munini pahapo y'ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo ataha yacitse intege, ataha yatamye. Ashitse muhira asanga wawa yitekeye uduharage. Ko duharage niba yadushizemwo amamesa, niba yadushizemwo amavuta yahe, jewe ntubimbaze. Ico nzi coco ngo nuko Esawu yinjiye akumva birahumura, kandi abiravye ngo abona biratukura. Mana dutabare cane. Aramubwira ngo mpako ntabara mvuna inzara. Yakobo urabe, hari igihe Satani aturesha, hari igihe dutakaza ibintu byacu kubera yuko tutashoboye kudiserna ibintu byose baduha suko ari bizima. Izo muwe zose batwereka suko batugiriye impuhwe. Yo reka. Ejo bundi meruka guca mu bintu, sanga hari igihe tuba turi kumwe n'abantu kandi vy'ukuri bakatwereka ko iyi kompatisa barababaranye natwe, ariko vy'ukuri batababaye, arindiriye gusa gatoyi araba ukuntu nyene mwoba donc mwoshikayo gose, ufite mwoba enfonce cane. Bakatwereka impuhwe ariko atampuhwe. Yakobo yagize ubwenge, asa nkaho amugiriye impuhwe, asa nkaho amwibukije. Aramubwira buhoro buhoro ati none we wokwemera guheba ubusamuragwa bwawe, wokwemera kweri? Nawe mwene nyina aramubwira ati bimaze iki? Ko nubundi gupfa ndapfuye, ko nubundi ndiko ndapfa, biramaze iki? Hari igihe natwe tugera muri situation ugatakaza estime de soi, ugatakaza iteka watewe n'Imana, ukumva ntacyo bikikumariye, ukumva kubaho nubusa, ukumva nta gaciro uri kurabihereza, ukumva uriyanse, ukumva urihevye, ukumva sinzi ngene no bikubwiye. Esawu nitwo mutwenga kubera ubu natwe hari igihe turejisa nka Esawu. Hari abantu batakaza urupfasoni rw'ubukumi bwabo kubera yuko avuga ati nubundi imyaka iranjanye, none ubwo bukumi iryo banga ndarigumye kubera iki? Ririko riramarira iki? Ririko rirantaba? Nubundi ni hahandi ndisaziye, ntaco bimaze. Hari abantu aja kwiba kubera ko avuga ati nubundi ndapfuye, ako nicwa n'inzara, reka ngende kwiba amafu. Ese wa muhigi w'umuhizi, wa wundi yahora atahana indya, yahora atahana inyama, Isi akamukunda, umunsi umwe inzara iramukubita, umunsi umwe aragenda arabura, acaraza ubukuru bwiwe abugura uduharage bene nda. Wewe birameze gute mu buzima bwawe? Ntaho uratakaza ikintu c'agaciro kubwo gucika intege, kubwo kwiranda, kubwo kumviriza amajwi akubwira ati ntibigushoboka, ntibigikunda. Bimeze gute we? Kubwo duharage gusa ubusamuragwa ngo abutesheje agaciro. Turabaraganwa na Kristo, ndagomba kukubwira. Ubu bwo tubwita ubusanzwe, ariko twebwe twemereye kuzoraganwa na Kristo ubwami bw'Imana, twemerewe kuzocira amahanga iteka, twemereye kuzicarana na Kristo ku ntebe y'imanza cagiye n'icagera. Niki gitumye uri kuratakaza ko gaciro? Niki gitumye wumva byose ataco bimaze? Niki gitumye wumva byose wo biri kure? Nabwo biba vyoroshe, birasaba gusonza ukihangana, birasaba kugenda gusa ukihangana, birasaba kubura uruvyaro ukihangana, birasaba kubura urushako ukihangana, birasaba gutabwa n'abantu bose ariko ukihangana, birasaba kudenderezwa, kurenganywa, kwanywa, gutabwa ariko ukihangana.
niki gitumye kuba umuraganwa na Kristo uvyaka agaciro? Niki gitumye ivyo bintu biheba? Niki gitumye ivyo bintu bishira hasi? Niki gitumye wumva ari ugupfa warapfuye? Aho yapfa neza, uko n'ubundi tuzopfa. Ingorane si ugupfa, ingorane no gupfa nabi. Ingorane si ugupfa, ingorane no gupfa watakaje ikibanza cawe. Ingorane si ugupfa, ikibazo no gupfa warataye destine yawe. Turabaraganwa na Kristo. Uyu munsi numva ngomba kubibutsa, nanje niyibutsa, turabaraganwa na Kristo. Naco bitwaye amadificulté turiko turacamwo, naco bitwaye kukuntu twacitse intege, naco bitwaye kukuntu turushe. Koko turarushe, turananiwe, turagomba ubutabazi, turagomba, ariko ndagomba kukubwira ngo subira wihosusse, subira wikomeze, subira wibuke kuri umuraganwa na Kristo, subira wibuke kuri w'agaciro, subira wibuke ko waremwe mu ishusho y'Imana, subira wibuke ko wemerewe ibintu bidasanzwe, kuzobana n'Imana iteka, kuzoba ahantu atanzara atanyota, kuzoba ahantu atabupfuvyi. Subira ivyo vyibuke maze wongere uhagarare ukomere. Nubwo ibitugose ari byinshi, nubwo ibiduciye intege ari byinshi, nubwo ubuzima bwakakaye, nubwo umengo ntacyo bimaze, nubwo umengo twoshira hasi byose, ndagomba kukwibutsa aho uri kuranyumva ngo ntumere nka Esawu yatakaje ubusamuragwa bwiwe. Ndiko ndabwira wowe samuragwa uri kuranyumva, ntutakaze ubusamuragwa bwawe kubera ibitukura vy'igihe gito. Ndakwinginze cane, hari ivyo tubona ngaho umengo ni voie de sortie, hari ivyo tubona ngaho umengo vyoduhembura, hari ivyo tubona ngaho umengo vyodufasha koka, ariko nagira ndakubwire ngo ni iby'akanya gato cyane. Ongera wicare, ongera ugire ukwizera Imana, ongera wumve wikomeje, ongera wumve. Ndakubwire gute, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana izodutabara, turafise Imana izotugeza hariya hantu, turafise Imana idahinduka, turafise Imana itabesha, turafise Imana emera usonze, emera ubabare, ntuzopfa, uzobaho. Nukuri pe, ibintu biraza bigakakarara ukumva none ugiye guhera, ariko reka nagira ndakubwire ngo uwo mubabaro ntuzoguherana. Kristo arazi ingene bigenze ibintu bikagenda neza, Kristo arazi ingene bigenze ibintu bigahinduka. Gumbira kuco wahawe, gumbira ku gateka watewe, kukwitwa umwana w'Imana, kukuzoraganwa na Kristo. Nagira ikintu na kimwe kikwaka ubusamuragwa bwawe, nshuti mukunda. Inzara y'umunsi umwe ituma apfisha ubusamuragwa bwiwe. Ndakwinginze, icara ubwire Imana uti nyongera inkomezi mbashe gukora ibyo ugomba, nyongera inkomezi mbashe kugororoka, nyongera inkomezi mbashe kwihangana. Nukuri ndakwinginze, ongera wumve yuko uri umuntu udasanzwe, tuzogerayo. Ugumbira icyo wahawe, ugumbira icyo wagizwe. Ntihagire ikintu na kimwe kikwaka igitsibo mwene data ngo kubundi ngomba nipfire, ngo ivyo by'ubusamuragwa birama. Bupfane, pfana iteka, ndakwinginze pfana iteka, ndakwinginze ubwira kandi pfana iteka. Naho uzopfa bavuga turiya muntu yari umuntu w'iteka, apfuye nk'umugabo, apfuye neza. Naho uri umugore ushobora kuberega umugabo kubw'inyifato yawe, kubw'ingano bigere, uri umuntu w'umugabo, Imana ikakwitegereza igasanga uri umuntu w'umugabo. Pfana iteka, pfana iteka. Uko biri kose ugumbira icyo wahawe, upfana iteka. Kandi noneho ntituzopfa, tuzobaho, tuzorama, tuvuge kugira neza kw'Imana. Imana iduhana umugisha.